Vyatanguye umuririmbyi WIZ-DISIGNER yandika ku rubuga rwe rwa Facebook ngo naraye ndarota ngiye kudodora muri Bantu Boy. Bigaruka kwemezwa n'umuririmbyi BIGFIZZO aho yashoboye kuzinduka uyu munsi ashira ifoto bari kumwe n'uwo muririmbyi nyene WIZ-DISIGNER, ubona yuko banezerewe bari mu gatwengo, aho vyagaragaye neza na neza yuko bari nk'ahantu muri location gushutinga, abigaragaza biciye ku ifoto yashoboye gucisha ku rubuga rwe rwa Facebook official. Umuririmbyi WIZ-DISIGNER nawe abiherekeza acishije ku rubuga rwe nyene rwa Facebook agira ati udodoye neza arugururirwa Bantu Boy for life WIZ-DISIGNER Bad Nation. Uyu mwanya rero ndashobora kwemeza neza na neza nka stand presenter kuva kuri Stand TV Worldwide yuko ari big collaboration igiye kuba hagati y'abantu baririmbyi babiri. WIZ-DISIGNER ndazi benshi muramuzi, arandika neza, ni wa mwanditsi yashobora kwandika indirimbo mwakunda cyane Nyampinga, BIGFIZZO mu muziki ku ndirimbo nyinshi, tutibagiye indirimbo Superman yashoboye kumwinjiza muri Miryangi. Muri no mwanya tukaba tumuharura mu baririmbyi ba hano ku butaka bw'u Burundi bafise indirimbo zimaze kurabwa n'abantu barenga amamiliyoni y'abantu. WIZ-DISIGNER n'umwanditsi mwiza BIGFIZZO arenzeho uyu munsi bagiye guhurira mu ndirimbo imwe tutashobora kumenya titre yayo cyangwa ngo dushobore kumenya izosohoka ryari. Na reporting mushobora gukura kuri Stand TV Worldwide, tubasaba gusa kugumana natwe hagufi kugira ngo tugende kubaperereza tubimbere mu mizi, tumenye neza na neza kino gikorwa gihagaritse kuki, kino gikorwa kizosohoka kimeze gute, hama tuze tubahe report ingene ibintu bizoba vyifashe.